no kureka abagabo mudakunda umugore wanyu ko yipodora sana mugabo mugakunda abandi bipodoye ko abapapa ngo icupa ngo ryoha bari kumwe n'igitsina gore mugandi yego utari kumwe n'umudemo icupa ryoha goye mugabo nabandi bakundi uko abagore babo baje guteramira umugore bari kumwe n'abana none bajya nabo bari kumwe mu kabare n'ibiki baya n'ibirara by'abagore baba kwa dutera inkurukiro iminsi gende none uri umugabo vraiment ugenda guteramana na madame wawe mu kabare ni muri weekend ukamuha icupa rimwe agataha ariko bajya abagore umuntu ateramana nabo ku mugoroba baryoshye ikirori bajya babita ba kirungo bashiramwe uturungo kugira misi yiterere twumve yuko n'ivyumviro vyo kuko ibyo ni sivyiza nawe uri kurabivuga tuba twarushe ku kazi sheri tuba Okay, hola people, meze fresh, je meze neza ndashima Uwiteka. Tumaze imisi tubakumbuye nka Solution Couple. Turabakumbuye cyane. Jo bwanje mba numva menganoza mu wese nkamusanga muhira nkamugumbira nkamugwa mu nda nkamuramutsa ariko n'umufasha wanje ngaha ndazi karuko nyene yarabakumbuye akigiye kirekire tutariko turaza kuri Solution Couple kuba dukurikirana cyane kuri no channel ariko kuri Facebook tuguma turi kumwe namwe turatugira n'ama live since ko mwamo yabona ariko kandi tutewe iteka kandi yo kuba twagiriye ubuntu Imana ikadufasha tukavyeka turi bazima turi mu kundi kwezi gushasha ukwezi k'urukundo uku n'ukwezi bitiriye urukundo ego umuntu adafise umukunzi hari abantu benshi usanga ari ingaragu Imana ibahezagire nta muntu adazi umukunzi ega urwo rukundo rwa Saint Valentin si kuvuga ngo abantu b'ibitsina bibiri bitandukanye urashaka kugira urukundo ku mwana wawe ku muvyeyi wawe ku mubanyi wawe nibaza ko umuntu aba yadazi umukunzi wo yihane kuko n'Imana itegeka kugira urukundo kunda uwo onye muri kumwe nambaye n'umubanyi wawe cyangwa umwana wawe cyangwa umuvyeyi wawe umugire rimwe no mu kwezi kwa kuba single na kuba single ni Ante waratevye mu busingo we uri mu bantu batevye mu busingo ariko si nari n'icyaha kuba single oya waratevye mu busingo ni watevye tutarabiduga ntituramutsa abantu ntaco banze uvuge waratevye mu busingo ni watevye wamaze imyaka ingaho uri single 6 ntibakoresha ndabasanga wari mubi ivyo rimeze gute Shiramutsa abantu oya baje uvuge kandi gituma bamaze siza mu uri wenyene umusengleto wirebanga nibaze ko kuba single ni ubuzima bunaryoshe wanacye kuko uba uri ukora ibyo wumva wewe ushaka nta gukontrola taki rero nibaze ko kuba single uro ntibiryoshe ko uriyanko banzirindire kuba single ni decision umuntu ashobora kwifatira cyangwa akayifatirwa nibihe kuba yabuze ariko ni byiza nabyo ni byiza kuba single ni byiza kuba ngupe ni byiza ariko byose bivana n'ukuntu bibayemwe ari wowe ubaho nabi uri en couple uri single akababayeho neza cyangwa ari uri single babayeho neza uri en couple babayeho ko nabivuze uri single babayeho nabi ko uri en couple naho babayeho neza donc bivana n'uburyo ubayeho mw'ibyo bihe rero ibihe bisanzwe ibintu bikasigura ntibikenewe byose wari single kubera iki sisa ico cyine nakubajije wari mubi wari warahemukiwe cyane noneho ubwo wari urishura ikibazo rero boshe kubera ko amaze siza uri single ni kubera ko ntari bwahure na nyawe abandondera naco no mu mutima ufite arobe erega ntari gena bishaka gena nabishaka kujya nyine niyo harasi mugo umutima nkumbumenga ati wapwe umutima nka uforce ati ukunde kandi bararonka aba diaspora ngo nibo baronka abastare uri mu star nkawe ntwari kubura aba diaspora umutima wanje je nzi gukora ikintu wigirisha cyangwa umpatirako harigiye numva ati ibanu umuntu kuri ngomba ndamukunde kabisa umutima ati acha weye hari intare hariya none shiri kubiko watevye ahubwo none ntaraza nta wundi muntu mwakundanye ntiyamenyekana no musi ndakubaza no musi nari byo gufira oya nta wundi muntu mwakundanye muri yo siza akaguma ari uwo mu gikoni ntamenyekane mu gikoni nihe uri sirikata horasi wigizugi nana y'umutazi bivuge anyway turabaramukije yitwa Afanina Bine akantu kubumenyesha makuru kari kabyutse ejo ni sivyiza umvisha bo ndabivuga ivuga
urumva rero mugana gwemi. Okay, Fanny Vini yamaze siza mu busingo kubera ko ntari bwaze maze kuza yace aba en couple ubu yaramaze kuba presenter umusheri wiwe jewe ntari wa gatandatu jewe n'umusheri wa Fanny Vini ndi mukumishira mu rugo bahungo ubu si bya bindi muhana ngo nta date itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu icanditse bahora bavuga icanditse ngiki kuri invitation handitse sheri wanje soma handitse NORASQUE ntari 6 épouse FAXINE Fanny Vini 9 mars 2024 akaca gira l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien uhoraho niwe mwungeri wanje sinzochanganyikiwa Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Yeah. Entreta invitation aho nibiheze aha ari mu ntango ucawugurura. Cameraman na Grezum. Cameraman wabibona invitation aho nibiheze. Aha. Ucawugurura. Unanipata? Okay. Urayugurura gutya ni invitation y'ubwenge. Dushimiye Officiel Artifact Company dukora ama invitation meza sana. Akora n'amadecor meza sana. Ndio muramwitura ko utuntu tw'udusirimu. Urabona invitation? Unaona? Okay. Aha, iyi ni ya dot. Urabona ko hari iki nk'iyi? Ngakubona. Iyi ni ya dot. Unaiona hiyo? Iyo ni ya dot. Azuba itakizi ibiri. Arabachovuga ngo uzomukwa ngahe muri commentaire nzomukwa none reka kumukwa. Nawe nubona kwiyangahe none basi. Ukwiyangahe none. Nibaze ko atamafaranga ahari yo kwira umuntu kubera ko naho wovuga ngo duharura ama dépenses byo baba barakoresheje ku muntu akuvuga. Ukaca uharura wowe n'imyaka azobana nawe nta mafaranga ahari yo kwira. Rero ayari yose nebijya bintu bigize inkwano nyubundi bwo byavuye biranduhishije nese gashimwe none kubera ko no ubana wabyitaye bijyana umutwe uri mu kumeneka ariko Imana ishimwe Imana yakomeye yarampaye usumba izo nkwano so uko vyogana byose ikintu cy'agaciro umuntu arakiruhira cyane kugira sinzi ntahe ya Lea na Rachel Lea yakorewe imyaka 5 menga Rachel yakorewe imyaka 10 urazi ibyo bintu byagenda Yakobo voilà rero icagaciro uragira uko ushoboye kose ariko akironka atari hafi mu Burundi ndiko ndarondera uburyo bushoboka kugira ngo muzoshe gukurikirana amaheyaje yacu live ku platform yacu Facebook Fanny Vini officiel NORASQUE ntare hariya ariko ni kuri channel yacu ya Solution Couple ako nturaronka uburyo bwo kubikora nturaronka uburyo kubera bisaba ry'amakamera zimbe n'ibintu byinshi fresh mugoma mudusengera mani ubu mariage yatwara uburyo si byandi byo gupfa gufina ariko ngo ni bwabwa nayenze ngo anniversaire maze anniversaire yo mariage we Yesu nabibemwo kandi abirimo akomeza bibamwo kumbore kugira ngo dushire kushikana indoto zacu no gukora si indoto zacu mariage ntitwize ko ari projet y'Imana ni projet y'Imana okay so hariho ama commentaire amwe yagiye aravugwa hirya ejo dimanche heze zari tariki 28 janvier twaragiriye bakwe ryo gukora ico bita predot naragiye mu rugo kwa papa wibukeye murabizi yuko gusabirembo murabizi yuko yagiye mu gisite nkamwerekana cagiye muvuze ngo yagiye yambaye ipataro abantu benshi je nayihisemo ipataro we kinyene je kiriya gihe wambeshe ngene nambaye ipantaro kugira baje bamvuga oya nije nabihisemo kubera gwa rugendo rurerure mu gisite si hafi kugenda rero utwaye umugore muzagira rero tour yambaye ijipo iraruhisha mu rugendo nije nabihisemo rero nze numva bavuze ngo umugore rishira soni mata ngo umugore yagiye yambaye ipataro namujanye muhira ubu rero ituru nawe hari yagezeho ko ngenda kwa papa wiwe nkuko yesho bavuze ngo sinzoja kwa papa wiwe ariko mwarabibonye ko twagiyeyo iki gishuko washize mu ndabikuye ndaguha gift ukayiguza n'ubusa oya nukumeze nukumeze oya kabasinda kansubirizeyo nukumeze oya kansubirizeyo
niho buri umukobwa cangaho nkayimwihera urumva rero twaragiye kwa ibukeye ho ni gute uja gukwa ugaca mu isoko wego ngo turavyemeza co waragiye ngo kugira ngo none ngo uca mu isoko ni biki ishurwe ntiwajyanse reka ndarondera undi mukobwa ndari haho muri ville okay ubu rero ndabakunze je tukati nubandika turanweza arwanditse igitabo ngo ngi sino bisubiramo so hari ama commentaire menshi twakunze guys abantu bose bagira ama commentaire ku ma platform yose yacu turayasoma ariko nuba kuba dupostinga turabibona Facebook Instagram aho hariho hose no kuri Twitter turasoma umuntu wese azikora duposta yatuvuga neza yatuvuga nabi turatubisoma na cyane no mu commentaire y'abantu bose wampostinze abantu burya abantu bose bakomanta ndaza gusoma wereva ku mastati hose nukuri merci muri kumatwereka urukundo tutigeze kubona kuva twatangura carrière yacu ni ryambere je ndose abantu bakomanta kujya nkumva norira kubera yanyandukije ibintu byo gumarira mbe ibyo bintu byo kurira nibikize ubwo murira pre je sindabitahura bye bintu okay ariko hariho amwe mu ma commentaire twagiye turabona uyu ni baza kuzarasoma uyu ni basoma je nsoma nabi senyera je ni igifundo soma okay simvuga ngo yavyane oya okay ya kote post kutango none uyo uzosaza aguma arongogwa wewe gusa abantu muza muravuga ngo norasi kwanza linda tukinga abantu muza mukora ama post ku ma Facebook sindabasutuguye ariko muze muri yaranja mwandika basi mu gutanga amakuru mwandika ibintu basi matohoje namukewe apana mwatohoje bandika basi inyandiko inasomeka neza ngo norasi mumvi izina ry'umugabo wanje kuri mwagi ni norasi wowe ivyo niho bivuga sinari gusomera Beza tanga gusoma centrale ryari ngo centrale ni ryari ni centrale ni ahogeraho hazogera imbere ya kamera ni hazigera hagera oya areka ndagusome basi cyane ne ubu ntaho mutamaniye mbone shawa shirako ko bikunaniye okay ko bikunaniye urabaye pastor Briaba yubahe ndabuteye niyo gusitinye cyane ndagutinya Imana ni cyaha gusoma umugore umutarandikwa mutaranahezagirwa nibibi gusambanye tubyihoze sawa wewe urumva rero ikibico nga hari imodoka nyinshi okay soma yego yaravuze ati muravuga ngo norasike runyuzi n'umwana n'amakuru iryo zina nari ndarigombo norasike afise 37 imyaka 37 Fani nawe afise 36 Fani afise abana batatu harimo umwe yataye norasike afise babiri umwe ubu asigaye aba kwa Fani ubu ni namutaye ndakwibutse ko bafise channel kuri YouTube yitwa Selection Couple yarukirayo ukurikirane ibikorwa byabo urakoze kwa kantu hereje gusa amakuru y'ubwa mbere yose siyo ivyo abana twataye sivyo ivyo abana twavyaye sivyo imyaka byo ni swata okay sawa okay iyindi dushimire cyane abagira ama commentaire yo ku twifuriza byiza kuduhezagira harimo ivuga ati mwirambire bavukanye banje turi muri Kristo Yesu ntawo turwanya Imana iri mu ruhande rwanyu uwo bagwanya yo bande nta uriho kuko ico bagwanya cyo banza kurwanya Yesu ari muri mwebwe nawe nta umuhangara imbere mukomere mu mwanya thank you sana thank you asante sana Yesu ni umugabo akomeye cyane kandi mwizere nta bwoba okay iyindi iravuga ati aha utishura iki kibazo jewe kweri ibi bintu nubwo tubifata nka sinema burya arafise impamvu yatumye atwara umugore w'abana batatu kandi iyo mpamvu yohindura mind za benshi jewe ndashaka inyishu kuko sindayitahura duhe iyo nyishu impamvu ngo wemeye gutwara umugore ngo w'abana ngo batatu ngayo impamvu ko kandi yohindura mind za benshi ari undi yavuze ngo ni 3-0 ngo ni Barcelona ngo Barcelona imaze ibisimara man
impamvu ndavyishurira yarakubajije impamvu ratoye umugore w'abana 3 ngwe kari bake iyo babana 6 je nibaza ko Imana yari nziguha ikintu iravugana nawe ntimuzoce mugenda mubonye abagore hano hose muri abasore ngo mugiye gutwara abagore mutavuganye n'Imana yanyu muzosanga muteswata ciza nuko uvugana n'Imana yawe ugasenga bice mu gusenga Imana iraguhuza n'umuntu wawe hama ivyerekeye abana nibiki iyo urukundo rwaje ntibikonta abana ntibakonta amashuri ntakonta mu rukundo amafaranga ntakonta mu rukundo ubwoko ntibukonta mu rukundo urukoba ntirukonta n'ubumuga canke ibiki ntibikonta umuntu ashobora gukunda ikimuga mama mbona amahayaje y'ibimuga n'abantu bakomeye umuntu wamukunzi by'abana niko kantu kambere wanashema gato igusumba ibindi byose birabinanira abantu ariko ivy'umwana byo ni ibintu bisanzwe kubera ko iyo umuntu mukunda abana biba bari gwawe bari gwiwe ico nimutegere ko nubwo ngaho nyene cyo nibuka akantu kamwe kandi niyerere abantu benshi bakunze kugwamwo yaba abavyeyi cyangwa abagwanuka babyaye indazi bitwarira ukaca usanga uwe uratwaye inda ya naka cyangwa nakura mutayinda mukaca muba oblige yo kubana cyangwa abavyeyi banyu bakabisunika ati nimubane kubera bateranya amata bashaka hari ibintu mperuka gutahura cyangwa iki uriya umuntu kubyarana n'umuntu ntibisigure ko muri umugore n'umugabo kubyarana n'umuntu ntibisigure ko ari wewe ategereza kuba umugore wawe cyangwa ategereza kuba umugabo wawe abajene cyane twirinde gutwara inda z'ibitwarire kuko ziratuma utakaza agaciro y'ubuzima n'ibyo wari wifuza gushika ko mu buzima ugasanga urabaye iki n'iki hama cyangwa ugasanga ucuje kurongorwa cyangwa ukarongora uwo muntu ngo ni kubera ko mwateranya amata ariko mukabana nabi bivuye kuba mutarutse umunezero w'abavyeyi umunezero w'Imana ariko kandi hariho n'ababana nabi kandi barutse umunezero w'abavyeyi n'Imana sico kimwe ariko sico kimwe kuko iyo udafise uwo munezero w'abavyeyi n'abana n'Imana ngo wagiye ko umuntu kubera ko mwateranye inda jamene uragira agahinduka ukabura uganyira ukabura nyene urumva yuko uri muri rero kuvuga ngo jewe na sheri hano tugombe tubande ngo mfise abana cyangwa nawe afise umwana eko abo twavyaranye sawa twaravyaranye abo bavyaranye sawa byarashitse ariko sibo bari insiguro ngo niwo mugore we cyangwa niwo mugabo wanje kandi ngaho hari nk'umuntu aciyagira komantere ngo iki jewe arakana wamwegya ari nyine na kanyoheye nabone nimvira ati umuvyeyi yakuzaniye ikintu namba akuzaniye nk'icyamwa urakinezerwa turuka kijya ntiyumvira ngo kiraboze ngo cyangwa kiragiziki kubera ko bari umuvyeyi wawe yakikuzaniye rero jewe siniyumvira ngo uyu ameze gute cyangwa iki kuko ndi siyo ijana kwijana Imana nasenze kandi Imana nakoreye ko uwari Imana yamumpaye rero kuraba ngo ibinyi cyangwa ibindi n'ibiki Imana yoyo irabizi nama jamene jewe urugo nimubone ishushe nk'uku mwibaze ngo sidaruzi urugo ndaruzi ko atari ijuru ryadanje ngiyemwo cange kumunyengaza zarampeka ndabizi ivyo mu rugo ariko kandi ndabizi n'ukuntu nzo kwitwara urugo rwanje rukaryoha kandi ndazi ko urugo kandi n'ijuru mu gihe twese tubihurijeko rero kuba ndi kumwe n'uw'Imana yashingiye intahe ikambara ati n'uyo ndi aho narindi aho navuganiye nawe njye ndahazi ndabishima Imana kandi ndazi ko bizogenda neza bitazogenda neza naho ni kwa kuri satani rwanye ikintu cyiza ariko nishobora kuntsinda jame ayi inavyumva yuko satani idashobora kuntsinda kashire twamwe umwanya nkavuga bandanya nawe bane wivugire mukubona oya bandanya rene ko ndavuga ati ibyo kuvuga ngo waravyaye cyangwa naravyaye cyangwa naragize iki twaraciye n'ibyo mu buzima bukomeye cyane kubera ugusamara kwacu kubera ukutumva icyo Imana idutegeka bituviramwo kwama ivyamwa hakiri kare bidasigaye ko bajya aribo twari dukwiye kubana ariko ndisiyo
ko Imana je yari yarambikiye intare ko rero tuzohura. Imana kimwe rero kuba Imana kimwe kuba malgré ibintu byose yaranzungurukishije ikangarukanira uwanje kuko hari ibintu byinshi ubu ngenda ndibuka nkiri muto nasengera ngo n'ubwa muto ntarononekara ndiko ndavuga ntarononekara mu mutwe no mu mutima urumva nasanze ubu maze iminsi ndabyiga nsanga kumbe nayo nsaba umuntu ameze nk'uko ameze ariko maze kononekara nasanga uri kontrere y'uyu cyane. Wononekaye gute? Hari igihe uba mu bintu ugasanga ugomba uri mu buzima bwa mafu ukumva rero ukeneye ibintu by'ibindi bitayangana inyuma bitubonesha amaso cyangwa ikintu kimeze uko ninasanga inyuma indani cyarabunze mafu nzamenye uko ndabigenza re popa fire tanaho rero vuga nahejeje mbabarira. None wari wononekaye gute? Nekaye nishizemo kujya kuntu abantu benshi bavuga ati nta rukundo rukibaho kandi rero nanje nkiraba nkavuga ndamaze kubyara umwana arenga umwe nta n'umuntu yonkunda vya vrai nta n'agaciro ngifise jomene inzokobwa bazonka le 2 mars numva rero umva ko ata n'agaciro ngifise ko gukobwa ngumva ko nta gaciro ngifise urumva mugabo oti rero unyirero kubera ko bimeze uko je n'Imana yanje twaguteye agateka gukobwa si ibintu bisa ego prema mwakoze kandi nawe twaguteye agateka nibyo sheze. Okay, ivyo uravyivugira ntavyo nzi namo iyo muntera agateka wari kuza kuri kuza kwagusa nkaca mboneka uko ndi umukobwa n'abandi bantu bari kwimenya yuko waje kwagusa. Wowe wari kubizi uko naje kwagusa era abangirira nabaye n'amabavu yaje kugira ndaguka. So thank you guys. Nuko ariko kandi numva n'umunsi mfise ibintu byinshi twobaganiriza byinshi cyane amakomantere twaje kuyasoma tugezayo aro nundi yavuze uko ugiye kurongorwa ngo felicitation kandi wewe burya abantu ngira bibaza ko mu miliyoneri Imana ishimwe ni bwabo ni Imana twambika si umwese babiri bavuga ngo Vanilla Vina arakurongora none andongoye gute niwa ufise iki kinga mu Burundi cinjiza amafaranga ku buryo bokumva yuko uzondongo n'amafaranga ni arongora arongora iki finally sindigi birongora ivyari. So ibindi navyo tugomba kubabwira abaje mu manze zacu mwana koze kudushigikira mahane wacu turagushimiye na Deje wherever you are ariko Pastor Stanley thank you ariko turashimiye abantu nka Justin umufotografe wacu abantu nka Basike hariya mu cameraman wacu abantu nka El Pacifico abantu nka ba Landry Percre badufashije sana hariya mu manza abantu nka bitwa ba Audrey abitwa ba hariya abandi bose thank you. Kimwe mu bitangazo bizwa muri mariage yanje kimwe mu bitangazo bizwa muri mariage yanje tubarira kimwe mu bitangazo bizwa muri mariage yanje nuko jewe n'umudamu urubanza ruzoya tugihagaze ntituzogira twicara so ariko turatamba akizomba Andre Vanilla Vina ntazi gutamba nta kibazo ejo namutambishije wapi muri rwa rubanze amayayi n'uyu mugore ni bwoko gatazi gutamba jewe simbe diko nambira umuntu mbazi ko nambira Imana kandi Imana ntiraba ngo dance yuko cyangwa Imana nawe wowe wica kuri genda gute ntumenye gutambura umuntu wibuke naho ni kuri sanze mbe ni bukeje ni mu bukeje jeje sinzi gutamba igisirimba urege igisirimba mu gitamba muri babiri rege igisirimba ni jimu ni boko chuko naho muri wanye nuragitamba igisirimba none uzohora unambira igisirimba tugumbye kuryoherwa ari igisirimba uzohora wikurupika ko ni kupi umugore afashe nibi ariko numva nosabira abajene benshi badukurikirana muronka umuntu mukunda bya vrai apana profit no ushiye kumva uburyohe bw'urukundo je vraiment sinubabeshe je ndi mu bantu bagendanye n'abantu benshi ngerageza kurondera we nkamubura ngerageza kurondera uw'Imana nkamubura nkakeza Imana wapi ariko narondera uw'Imana nkasanga wapi ni swata
ariko umunsi Imana ishirampu w'Imana wayo Imana ibamfashirize. Maze imisi ndonka message y'abantu benshi bavuga ati couple yanyu iraduhezagira, couple yanyu iratwigisha, couple yanyu n'ukuri shimwe Imana ko yashize mu gihugu cacu kandi kabivuga ururimi dushiye kumva muduhanura. Ntituratangura kumbure gukorera mu mavuta ya ntituratangura gukorera mu mavuta yo guhanura no kwigisha. Turaca muri introduction ariko vuba nitwamara kubana tuza tubaha ibiganiro vyinshi n'intaye nyinshi. Ndabanza kwagira sinzi ko mwabonye aka video kingene umunsi wa mbere dukora n'ikiganiro na Fanny Lavine ivyo namubwiye nti noshaka kudepoza namubwiye nti I love you. Yari umustar mon cher Ham, yari umustar vyari bigoye nyagiye yarafise yamaze gutwara ama festival urumenyesha makuru gitangura kugera guha ikiganiro vyari bigoye kugira amenya ikiganiro ngene vyagenze. Yabantu bita abantu bazi Bujumbura baraza abantu bita kwinterekwa ni haruguru y'akabare bitu wabo w'abantu uraduga cyane ku misozi. Je nabamvuye mu Kinama byari bigoye cyane no kugira ndonke amafaranga y'ishure nari nkiva ku ishure haryo wariga nariho nari nkiheze guca romva hariya ngiye kwinterekwa rondera ikiganiro umuntu akamutelefona ntiyitabe ugavuga ati reka ngende kuraba muhira ugasanga muhira arahavuye agaca akubwira ati ndakuba ndi mu Rubirizi sezere ku mugoroba agaca gutelefona ati uri tayari koroka muri 20 minutes ushirimo appareil na tripse ni ashura umva ngene ubusa uwo muntu mushikiriye ngene zako busa hamuga ugaca umusangaho ugaca wubahuka nuko kuntu usa na leva afise ubustare kugusumvya ugaca woka kumubwira uti I love you agaca yishira ati I love you too. Ninka byo bivugiye abamenyesha makuru twari kumwe bavuze ati wowe none kumburesha umuntu w'abandi ntireka je numva muri je numva ko namukunze kandi nawe ni yankunze. Oya je naye ko ndafyina kubera ko wafyinye wishura I love you too. None kuzi bari barakuze bwije ndakunda nariko ndakuzi ryari ryambere ndakubonye ndabose ninge ryambere ndakubonye ufise renge so kubwira abantu ko bakunda wewe ubonye abantu ryambere urabaze ko none ndabwiye none je ko abimbwiye no ko abimbwiye je none nimba ari yo ngeso nari ndayifise ico gihe ubona yihebye ariko je nayivuze nka brage wone nabora ikiganiro nayivuze ndiko ndagira brage na ceza natwenga niwe rumva nuko ikiganiro ca kabiri namwajije nti urafise umukunzi avuga ati no sina mupenzi ariko nca namubwira nti noshobora kudepoza kandidatire yashaka gushira mu rugo noshobora gushira mu rugo noshobora kudepoza kandidatire kumbura ukanyimera ka umukunzi wawe avuga ati nyimba uri w'Imana yasezeranye n'ubugombe bw'Imana we come on. Ivyakurikiye mu nyuma rero nivyo nzobashingira intaye ngene vyagenze kugira iyo kandidatire ndahangore kuyidepoza umunsi wa mbere. We ntandera ufise ubona je nawe turere turangana nzabwishireka umviriza wene ndako urano ujya muzi mu kiganiro umwiye bijya ngo nanjye ndashaka kudepoza urano ko naciye minduke nga ndatu minduke ngo umutima ucura mbwa kirazira kugayana candagora kare nama ari Imana yateguye sino je singayana sinukana nkuko ntumbeshe uri bukumusomera urana ngize ntitunkahindukira nkuko umutima no kuri wacu mbwa sivyiza kugayana candahindukana bwa nama ari Imana yateguye iti Hena inzi watari wewe. Wazi unibisike. Ugatire kibyo kubivuga nyene yamba nyene kugira nawe ngo namusuzugura. Yaryoshe ikiganiro. Inyuma yaho rero kugira vyagenze kugira dayidepose. Moname. Je mpumanda gusuzugura mote mugazi mvuga ngo we. Ariko uri bukumusomera ndabwira ko ndagukunda. Sawa ivyo tuzobigaruka. Okay, umunsi wa mbere ndamubwira ko ndamukunda. Sinamubwiye nti ndagukunda, yanambwiye nti burya je ndi umugabo wawe. Ivyo tugarukirize ngaho tuzovuga mu yindi kiganiro. Kwako nari ndabizi yuko namubwira ngo urumva ngo narakubonye twara abagenzi deja yakuvuga ati uri rofu. Ariko namubwiye nti jewe aho mbona maze mwiye kwatura ibintu kandi bibe Imana yabaye ubwo bubasha. Ariko sino gupfa kwatura tacu wavugaye n'Imana abantu nizacaka indacaka imodoka ndacaka umugabo waje oya atura hari gihe ucakira umugabo w'abandi bagagutera amakofe yo gucakira umugabo w'abandi yaje baba atura bivanye n'icyo wavuganye n'Imana kandi no kwizera umufite ego so murakoze dusa n'abariko baraheraheza ikiganiro cacu reka tubandanye n'ibindi ariko kandi tubabwire yuko nitwasubira kugaruka ngaha tuzoba twabaye umugabo n'umugore mukazosubira kutubona turi ngaha muri
bino biganiro vyaguye turi umugabo n'umugore mubandanye mudusengera mubandanye mudusapotinga ku buryo bwose uko mubishoboye kose turahari hama turashimira abadusapotinga mu masengesho mu buryo bufatika financial. Thank you sana. Tumaze ibisi twaratanze amanimero yacu arahari aho nyene kuri YouTube. Ako kari ntibaje bayakoresha mu bintu mu kutwandikira ngo vipi ngo mani ngo sasa ngo we naye ngo vipi ngo na wa muzee. We ni muzee wako we naye bitugani. Iyo bacabayizi. No umuntu arakwandika message kuri visa zikenwe ntabwo ngo nuko umuntu ntazokwishura je ntazobare cyane yababara naho ntabwo. Cyo ugasanga umuntu arakwandikiye ngo bite yonyene akana gatanga umuntu arakwandikiye ngo bite akandika benate bitaje kwandika ina byo kwandika neza umugore wanje mwandikire face ngo bete kandi ugihe umuntu uzosanga acyandikiye umugore wanje ikimudiraga nzoshanda kidrop cyo ukajusanga akwandika umuntu ngo utuntu nyene ba breve tugashishe kubera ko nta n'urufaso na rukeruri ngo sali senarenate akacinumira urebe utaramwishura ukazona kwandika ngo biko kutishura message kwa umuntu ngo si ibintu bisate ngo ni biki ngo ni amafaranga umpaye ngo ni radio nguriye none ubuzi radio ngizi bitusibere je vraiment je nuko namukeneye kunyandikira ndamutsa hamumbarire ati nifuza kugira iki hama ndinaka wa ukunu hama ndose umwana nzokwishura kuco kibazo muga kwishura jewe za bete sere urumva nukuri kumara navyo noshobora mutwandikira muri abantu benshi cyane namukeneye kunyandikira amahoro jewe nimeze ukunda cyane kuramuta ndakwifuriza mugishagire niki cyangwa ati imikashi yawe ni kombe ndakwishura bre muga bite sorry je naro tugire urupfasoni mukwandikirana n'abantu nawe mumenyeranye n'umuntu mwandikire n'urupfasoni pana ibintu byo umunsi wisize agafondo tegashaka kumenga urafise ukuntu usa neza ntambo je kwisiga ibintu byinshi nta bintu vyinshi we nturi umugore wa gitunguru we ni meko abagabo umudakunda umugore wanyu ko yipodora sana mugabo mugakunda abandi bipodora uwo mugabo uri kuravuga nini oyamvuze wamenye abandi bantu nkunda atari wewe mvuze muri rusanga abantu b'abapapa nkuko abapapa ngo icupa ngo rigyoha bari kumwe n'igitsina gore mugande ego utari kumwe none n'umudemu icupa ryoha gose mugaba nabandi bakude uko abagore babaja guteramira oyaye umugore bari kumwe n'abana none bajya nabo bari kumwe mu kabare n'ibiki baya n'ibirara by'abagore baba kwa dutera inkurukiro iminsi gende none uri umugabo vraiment ugenda guteramana na madame wawe mu kabare ni muri weekend ukamuha icupa rimwe agataha ariko bajya abagore umuntu aterabana nabo ku mugoroba bajoshikirori bajya babita ba kirungo bashiramwe uturungo kugira misi yiterere twumve yuko n'ivyumviro vyo kuko ivyo ni sivyiza nawe uri kurabivuga tuba twarushe ku kazi sheri tuba twarushe ariko sishigikiye abagabo baja mu kabare cyane ugasanga umugabo ariko arajya brochette muhira batetse akameranje nyine kadasobanutse. So thank you mwakoze cyane kudukurikirana. Nitwa NORASQUE Kezimana ntare wa gatandatu. I'm sorry man wagwan son of God son of God unstoppable boy man of God nta bindi bibagi solution man ariko ele new creation amazina yanjye ndayakunda. Thank you ishira ko nayandi rero ubwo muvuga Kiza wazina menshi sana ariko cyane baby uyu mufasha wanje nakatembe gete. So thank you. Wewe witwa gute? Ni IMANA FAXINE. Ni wewe Imana yavuze ko tuzobana. Imana yavuze abagore bose bari gaha ku isi bose ibitsina gore imitiramwe amatama none nguyu uri n'amatama basi dawe bebe go bebe vuga yo wakivuga izina FAXINE w'Imana benshi badukurikirana na vine amesorisha woman I'm a blessed woman mama twafa ibindi byinshi bitandukanye. I love you.